Haleluya. Aritwararika aravuga ati ngiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ntabara. Imana ibona uyo mutima iravuga ati uyu muntu reka ndamusukeko faveur yanje. Haleluya. N'inyota igwira muri we ukumva ko akwiye guhaguruka kugira agire icyo akoze. Rero nawe udafite umutima wo kwitwararika iby'abandi, Imana ntishobora kuguhagurutsa. Imana ntishobora kuguha ubushobozi ataco bushobora kumara. Ntishobora kuguha umuntu wese. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri Imana yuzuye imbabazi, uri Imana yuzuye urukundo n'ubuntu, we Mwami Imana ntuhengeshanya kuturaba ryiza, ntuhengeshanya Mwami Imana kutugwanirira intambara duhura nazo. We warirahiye kutazokwigera usinzira cyangwa unyuze ku bwacu, ariko wavuze ko uzohora uri maso iminsi yose. N'ubu nsubiye kukwinginga kubw'ubwoko bwawe Mwami Imana busugerejwe impande zose, ndaseze ngo ijisho ryawe Mwami urirabisha abana bari mu isi yose, n'ikiganza cyawe gikomeye kiramira bariko baratemba bava mu byagezwe vyawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose kibi cawe, abandi abisenze ndabyizeye kubyumvise izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo mbega umuntu ashobora guhagarara mu kirengero agaserukira abandi, agahagarara imbere y'Imana, aba afise umutima umeze gute? Ko abantu b'Imana si umuntu uwo ari we wese ashobora kuja mu kirengero guhamagara Imana yumve. Haleluya. Hariho rero ibintu umunani nabonye umuntu aba afise by'ukuri kugira ngo ashobore guhagarara mu kirengero, ashobore kuzana impinduka ahaherereye. Haleluya. Muri iki gihe by'ukuri harakenewe abantu bahagarara mu kirengero bafise umutima nk'uw'Imana. Haleluya. Kugira ngo Imana itabare abantu bayo. Rero reka tubanze dusome muri Nehemiya igice ca mbere, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 11. Haravuga ngo Nehemiya yumva inkuru z'ibyago byateye Yerusalemu. Amajambo ya Nehemiya mwene Hakariya mu kwezi kwa Kisilevu mu mwaka ugira 20, nari nsanzwe ndi ku mugwa Ishushani. Maze Amani umwe wo muri bene wacu araza azananye n'abantu bamwe bavuye i Buyuda. Ndababaza inkuru z'amasigarira y'Abayuda abari barasigaye batajanywe ari nyagano. Ndababaza inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira bati abari barasigaye muri ico gisagara batajanywe ari nyagano bari n'amarushwa menshi n'ibitetegwe, kandi inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Nuko maze kumva izo nkuru nicara ngaho ndarira, mara iminsi mbabaye nisonzesha, sengere imbere y'Imana nyene ijuru. Ndavuga nti ndakwinginze ewe Uhoraho, Mana nyene ijuru, Mana nkuru uteye ubwoba, ukagumya isezerano n'imbabazi ugirira abagukunda bakitondera ibyagezwe vyawe. None tega ugutwi kwawe wumvirize, tereza n'inyonga zawe witegereze kugira ngo wumve ugusenga kwanje jewe umusavyi wawe, sengera imbere yawe muri iyi minsi ku murango no mw'ijoro. Ndakwingingira abasavyi bawe b'Abisirayeli, natura ibyaha twebwe Abisirayeli twagucumuyeko, mbere twe n'inzu ya data twaracumuye. Eka twaragucumuyeko bikomeye, itwitondeye ibyagezwe vyawe, ibyo washinze n'amabwirizwa yawe, ibyo wageze umusavyi wawe Mose. Niwibuke ijambo wabariye umusavyi wawe Mose uti nimwampemukira ndobashwiragiriza mu mahanga, ariko nimwampindukirira mukitondera ibyagezwe vyanje
mukabishitsa naho abirukanywe boba naho abirukanywe bo muri mwebwe bazoba bariyo ijuru riherera, uti sinobura kubakurayo nkabegeranya nkabazana hahantu nitoranije ngo izina ryanje rihabe. None rero abo nibo basavyi bawe, kandi ni abantu bawe wacunguje ububasha bwawe bwinshi hamwe n'ukuboko kwawe kw'inkomezi. Bwirukiro ndakwinginze, tega ugutwi wumve ugusenga kwanje, jewe umusavyi wawe, wumve no gusenga kw'abasavyi bawe bakunda kubaha izina ryawe. Untabare jewe umusavyi wawe, umpe kugira amahirwe uwo munsi no guhangazwa n'uwo muntu nsavye, kuko nari nsanzwe ndi umukozi mpereza umwami ibinyobwa. Amen. Murumvise umutima w'uyu mugabo, murumvise umutima w'uyu mugabo Nehemiya. Nehemiya yakora ibwami, Nehemiya yahereza umwami, ni kuvuga ko ari we yari umuserva. Nehemiya yarabayeho neza, yahembwa neza, yarya neza, yari amerewe neza mu majambo make, ariko ngo yumvise amakuru y'iwabo. Haleluya. Yumva akabonge karamwishe, yumva agahinda karamwishe. Rero umuntu ashobora kuja mu kirengero ni umuntu afise umutima w'urukundo. Haleluya. Iyo ata rukundo ruri muri wewe, nta kintu na kimwe witaho. Uriraba ukavuga uti jewe none ibyago n'ivyabishitse ku mubanyi canke bishitse ku bandi bantu ntibidakuraza n'ishinga, si ivyawe. Ariko Nehemiya kubera urukundo yakunda igihugu ciwe, haleluya, kubera urukundo yakunda igihugu ciwe, agira umutwaro. Haleluya. Kubera urukundo. Rero umuntu ashobora kuja mu kirengero ukabona ata rukundo ugira, nta kirengero ushobora kujamo, kuko umuntu aja mu kirengero arinda kwitanga. Haleluya. Haleluya. Icambere murumva n'umuntu afise urukundo kandi afise n'imbabazi. Mbega urazi yuko umuntu ashobora kubona ikibazo c'umuntu kamurengana, ariko ngo Nehemiya amaze kumva amakuru y'iwabo, yuzura imbabazi, yumva n'igiki nokora, n'igiki jewe Nehemiya nokora kugira ngo nshobore gutabara bene wacu. Mbega uyu munsi wowe urafitiye urukundo igihugu cawe? Mbega wowe uyu munsi urafise imbabazi zibiriko biraba hirya no hino? Abagowe uyu munsi wumva ubafitiye imbabazi? Niba ata mbabazi ufise, bahamagaye abasengera igihugu ntuzojemo, Imana ntizokumva. Irumva abantu bafise umutima w'urukundo, buzuye imbabazi. Kwifise imbabazi ikintu gikora ku mutima wawe. Iyo ata mbabazi ufise, ubona ari gisanzwe. Haleluya. Ubona ari ikintu gisanzwe. Kigira gatatu, yitwararika, n'umuntu yitwararika ivy'abandi naho ivyo biba bimeze neza. Nehemiya ntiyagiye kwisonzesha kubera ashonje, ntiyagiye kwisonzesha kubera agwaye, ntiyagiye kwisonzesha kubera agwaje, ntiyagiye kwisonzesha kubera abuze iki na kiriya. Vyose byari bimeze neza. Haleluya. Ariko aravuga ati abasigaye iwacu ari nyagano, batatwaye ari nyagano, uyu munsi igisagara carasenyutse, amarembo yarabomotse, ibintu byose vyarononekaye. Yuzura imbabazi. Haleluya. Aritwararika aravuga ati ngiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ntabara. Imana ibona uyo mutima, iravuga ati uyu muntu reka ndamusuke ko faveur yanje. Haleluya.
n'inyota igwira muri we yukumva ko akwiye guhaguruka kugira agire icyo akoze. Rero nawe niba udafite umutima wo kwitwararika iby'abandi, Imana ntishobora kuguhagurutsa. Imana ntishobora kuguha ubushobozi ataco bushobora kumara. Ntishobora kuguha. Umuntu wese aha Imana imusukira mu kintu ateze. Uteze ikingana gute wewe? Imbabazi zawe zingana gute? Izoguha inkomezi ataco zikoresha. Uyu munsi woza ukabwira umuvyeyi wawe uti mama mpa canke papa mpa amahera angana gutya gutyaye, atabona projet yafitiye, acabona ko araye ubusa. Rero n'inkomezi Imana ntishobora kuziguha itabona ico zikoresha. Haleluya. Ikindi ni umuntu afise umutima wihana, kuko umuntu ashaka gukorana n'Imana twarabonye ko ari umuntu umugororotse. Rero Nehemiya murumva yarafashe umwanya aragenda arihana ibyaha byiwe n'iby'abavyeyi biwe n'iby'abasekuru n'abasekuruza, aravyemera aravyikorera, wa mutima w'imbabazi, wa mutima kwitwararika, aravuga ati reka mbanze nihane ivyakozwe byose nemere ndavyikorere. Haleluya. Asabira imbabazi igihugu ciwe. Haleluya. Umuntu yemera kwikorera imitwaro y'abandi ayizana imbere y'Imana. Haleluya. Haleluya. Nguyu umuntu ashobora kuja hehe? Mu kirengero. Ni umuntu yihana ubwiwe, akihana no ku by'abandi. Amen. Kandi ni umuntu afise umutima wizera adatinya abansi. Nehemiya yari afise umutima wizera, yarizera. Iyo umuntu atizera n'ibyo ariko arakora wenyene arabivuma, yahura n'akantu agabivamwo, nta kwizera kuri muri we. Iyo utizera by'ukuri ntushobora kuzana impinduka. Wewe uriyemeza gukora ikintu kandi ukemeranya n'umutima wawe ko ico kintu uhagurutse gukora uzokirangiza, kizokunda. Mugabe igihe watura nabi ntibikunda, kuko Satani akorera ku majambo yacu n'Imana ikorera ku majambo twizereye. Haleluya. Nehemiya rero nta cyamuhungabanya. Uravye muri iki gikorwa ntaco umwasi atakoze kugira ngo amuteshe, ariko Nehemiya aravuga ngo jewe ndi kumwe n'Imana ndakomeza, nta kimagarika. Imvura igwa, izuba ryaka, umva imituragaro, sintinya, ndavansa kandi ndizera ko nzoshika amahoro. Haleluya. Rero umuntu azana impinduka, umuntu adatinya, yizera, umuntu yizera. Haleluya. Kandi ukagira umweshaka, umuntu afise ishaka, afise umwete. Haleluya. Nehemiya yarasavye ivyete, agenda cibiti, agenda yorganiza abantu no kugira atangure kubaka, ngo yabanje kuzunguruka, araraba, araparanifya, arabikwiye gukorwa. Haleluya. Era n'umunyamwete. Itamwete ufise, iyo atamwete ufise, iyo atashaka riri muri wewe, biragoye n'ibyo ukora ubikora nabi. Ariko yari afise determination, aragenda arabandi arazunguruka, araraba igikwiye gukorwa, akwiye gusanurwa uburyo bukenewe. Haleluya. Kubera ari umunyeshaka, umunyamwete. Haleluya. Ushobora kuzana impinduka atamwete ugira, nivyo ukunda. Kandi n'umuntu afise amaso abona kure. Ega hari abantu batagira iyerekwa. Iyo atayereka ufise nta mpinduka uzana, uko iryo yereka ufise niryo rikumotiva, niryo rikwaka mukavuga ngo ndafonsa, ndapersa, ndagera kure, ndashika hariya.
Nehemiya aravuga ngo ntegerezwa kubaka, kandi akiha n'igihe ntarengwa. Haleluya. Akiha igihe. Hariho abandi babona ati eske ibi bintu vyoshoboka gute? Mugabo kubera yasi yerekwa rinini, Imana ishigikira iyerekwa ry'umuntu. Rero wewe ugiye mu kirengero, mbega wifuza ko uyu munsi, wifuza ko igihugu bigenda gute? Ufise irihe yerekwa? Ikindi ni umunyamasengesho. Umunyamasengesho, umuntu ashobora kuzana impinduka, n'umuntu atarambirwa guhamagara Imana. Kuko ibi vyose twavuze, Imana itavyivanzemwo, wobita ukabireka. Nehemiya iyo ataba ari umuntu avugana n'Imana, uravye abansi uko bangana, iterabwoba bamugirira, yari kubita akabireka. Ntaco batakoze kugira ngo bamuteshe, ariko kubera yari kumwe n'Imana, ngo igikundiro c'Uhoraho cari kuri we, ngo ndetse n'umwami yamuhaye ikintu cose gikenewe, kandi ari bo banasambuye igihugu ciwe, nibo batanze n'ibikoresho vyo kugisanura. Kubera iki? Kubera yari umunyamasengesho, faveur y'Imana yari kuri we. Haleluya, haleluya. Rero Imana, abantu b'Imana ishigikira abantu bafise umutima wo kwitangira abandi, badafise ubwoba, bafise ishaka, bafise umutima wagutse, bataraba inyungu zabo. Uyu munsi gituma n'ibintu bidakunda, abantu benshi barondera inyungu zabo, ariko Imana irakeneye umuntu arondera inyungu z'abandi. Uwo ni we Imana ishigikira. Haleluya. Kubera gusenga, Nehemiya yagize faveur imbere y'umwami, ndetse ashitse no kwa bene wabo, ivyo yababwira byose baravyumva. Ndagusavye iki gitabo uzugisome, uzobona umutima w'umurongozi ngene umeze. Nehemiya yari umurongozi mwiza. Rero abantu bose bakwiye kumwigirako, kugira ngo habe impinduka mu miryango yacu, habe impinduka mu gihugu. Harakenewe abagabo bafise umutima nk'uwa Nehemiya. Haleluya. Umuntu yazana impinduka, twabonye ko ari umuntu afise urukundo, afise imbabazi, yitwararika ivy'abandi, afise umutima wihana, n'umuntu afise umutima wizera kandi adatinya abansi, n'umuntu akunda gusenga, n'umuntu afise ishaka, n'umuntu afise iyerekwa, afise amaso abona kure. Haleluya. Kuko wewe ubona iyo uriko uraja, kuko biragoye ko umuntu yozana impinduka atazi iyo agomba kuva n'iyo agomba kugera. Ntivyokunda, nta mpinduka wozana. Rero uwuyizana n'umuntu afise aho agomba gushika. Rero Imana yo mw'ijuru ibampezagirire, mugire umwete. Imana irakunda abanyamwete, kandi irakunda abantu bafise umutima wagutse. Imana yo mw'ijuru rero ibampezagirire, mugire umunsi mwiza. Mwami wanje, Mana yanje, sindambirwa kugushimira, kuko iminsi yose uba muri kumwe natwe, utwigisha, udukebura, udukomeza, ndetse unadushoboza, ukaduha imbaraga zituma Mwami Imana dushobora gukora ibikorwa vyiza biguhimbara. Nari n'ubu ndasenze kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nyinshi ufitiye abarundi n'abarundikazi, ndetse n'abanyamahanga baba muri kino gihugu bose, Mwami Imana, ko baha inyota n'inzara.